c'u Burundi mpuzamakungu ibaze ngo je apana ngo gikuru ndigiriye uravye kariya kantu babona ko atabufu burimo canke amafyiru ubwoba bw'ubuzima donc ingoro barazica oya je muri Dubai kamera turi ngaha turabajene dukeneye dufise imyaka mike yo kurondera kugira ngo tuzogera ha bano basaza bano bazehe bageze kugira ngo ushobore gukora kwifaranga ry'agaciro ko musa ushobore kugura ikiro cy'umuceri cy'ibihumbi 10 kukuri ngaha ayi muyeda akorera ibihumbi 15 niba gura ikiro cy'umuceri cy'ibihumbi 10 uzojya wonyene nta nibiharage bizoba biri twarakoze filme kubera ko nta yandi mahitamo twari dufise rero ko byanse ko tubiguramo miduga n'amaparcelle tuje hanze turondera amafaranga matacho gupfana na filme ari bundi buzima ngira mbanze njemo ndondera amafaranga hari abantu bakunze touch yawe uhinyanyura amafilms abo rero ariko kandi ufise abafana b'ikirenga kuri kote yo kwanariza no gutanga inkuru ku banguriye parcelle ni wava witwa ubahemukiye ndabahemukira je ndabazi je ndi mwene wabo umuririmbyi arapfa umukinyi wa filime arapfa nkuko Kanumba yapfuye ariko Tanzania bagumye bakora filime ikintu kimwe no babwira nuko barakoze kandi je shobora guheba filime 100%. Ariko byo byize ndayikoze mfise amafaranga Jendo n'umugenzi wa Nyama Jendo kumusezera ubi Jendo n'umugenzi wa Nyama ikinzanya ubirite je yakakunjone je nzakibambwira muri diko kandi umuntu wanyuma wafasha agafoto cyo uravuga ati no mu diaspora rero kambe twari foto yewe reka menda twara agafoto kiyo nzomwibuza nyakuba ariko rero umuvyeyi asa n'uwundi ni yihe mpanuro imwe yonyene utekerera Nyama nk'umuntu agiye mu mahanga si mpanuro je ndamuhezagira tuko Nyama n'umuntu akuze arazi kibi n'iciza ya gusa mani zimuje imbere yego byazoja mu byose bize bicemo kandi bize bigende neza uzohezagirwe cyane uzurondera uronka uze wigumenya kandi aze yigumye kandi uze wigumye basa bayi naona baramukije eba urage igitsavo ni aragera wish you the best yeah man usikino nakubwira birakunda kandi birashobora no kwanga n'ivyanka suko bitazoba byatezo birashobora kugorana pana kwanga bivuze ikibazo abantu w'Imana abantu tubafise ikibazo tukumva ko iteka tugomba ko ibintu bigenda kwakunda muri abana kandi twariganye musa mwaniganye mwishuri ataba umwe wa mbere ari amabanga yiwe bazoyakena bazibambaza mbara numva abwira avuga abandi ukena azozambaza ariko iconzo ico bizokunda kandi bizogenda neza ndamuzi no mu hard working so indege ntigukange bro is like in BC nushaka kuja kwituma nico kintu bitandukaniye ko indege na bisi akako yironga ariko gusindani nigako indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi ubugoyi estoma hemorrhoide amara imitsi amagufa diabete hasima amasineziti gitigo amahaha amafyigo hypertension umugongo hepatite parasite infection z'ubwoko bwose ibivyimba prostate inguvu nke mu mabanga yabubatse kubura vitamine hamwe n'izindi ku biciro bitavuna Nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera no Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Ladies and gentlemen, nibaza ko mumeze neza kabisa. Ino ni industry for real, no industry ya cinema. Tubwo kwirikira tera imbere uvyemere, uvyumve rimwe ariko uvyemere kabiri kabisa. Nikimenyamenya nibaza yuko amaso yawe afise ivyo ariko arakwereka. His name is Nyama Pro.
umuhungu kabisa ubona yuko yagiye abikora murabizi sinza kugaruka kuri vyinshi uno muhungu ni umukameramani mwiza yagiye aterura amaproje menshi ya films harimwo niyo aheruka gukora yavugishije abantu yitwa Heartbeat all the way from Moria channel mu bahungu kandi ubona yuko hageze kwanaliza babyicariye barabikora neza ndiko ndabivuga nkuko murumva yuko natangiye kuvuga ibintu bisa nakahise ubona yuko kabisa umuhungu duhava tuvuga ngo harabaye ntihaba yamara ndize kubihagarara ko cyane kubera ko agihari ntapfuye yamara ikitwa guhindura ubuzima guhindura akarere gishobora kuba camaze kwinjira sinzi ko mubona ino ndogo bigendera hasi imodoka nziza kabisa imodoka nyama igiye kumurerura yerekeza neza ku kibuga c'indege ino modoka twamaze kumenya yuko yoba ari y'umu CEO wa Moria Channel umwe mu muryango yarasigaye abarizwamwo cyane umwe mu muryango bakoranye ibikorwa byinshi cyane canka vyakundino ni breaking news ubona yuko Nyama Pro asa nugiye kurira indege mu minota mikeya ari nako asa nusezera industry zanka vyakunda mwabantu mwe turaza kubona yuko maybe turahombye elema canke se bivana no kubyumva uvuga ati ntaco duhombye hari n'abavuga ati turaruhutse kuko uno muhungu mu bintu yagiye akora byitwa paparazing kuvundurura canke kuzana amakuru y'ibanga atari yitezwe hari n'abantu batagiye babihuriza ko anyway muri films bakavuga ati uno muhungu aradusesera ubufu ariko vyanka vyakunda nuko cyo tutohakana uno muhungu afise ikintu kinini yamariye industry nta byinshi nza kuvuga Nyama Pro mukanya tuyage tumenye vyinshi turaza kumenya agiye hehe ajanywe niki mbega arahebye filme burundu canke azoyibandanya tubanze dutembere gatoya turabe ubwiza bw'isagara ca Bujumbura mwe mu mabarabara meza mwe mu bibanza byiza hanyuma dushike kuri airport abariho tuyagira byinshi cyane mu modoka turi kumwe na benshi turi kumwe n'umuhungu wanje yitwa Venice Pro mu bahungu bariko barabizamwo neza turi kumwe na boss wa Moria Channel turi kumwe n'umuhungu witwa Pasi w'umukameraman turi kumwe nande turi kumwe n'umuhungu by the way w'imfura wa Nyama Pro n'umwana mutoya ariko kandi turi kumwe nawe mu muvyariye of course reka tubane 5 kuri 5 hanyuma ibindi tubyimenyere byose uburyo yabimeze ariko ne babwire ko gisata ca cinema gifise ahantu kiriko kiravana aho kiriko kiragera mu vyemere 5 kuri 5 of course je ni kwandi kuri Alonce the son of Dr. Vlove KD KD ambassador bana ladies and gentlemen je nibatse kuba mumeze neza kabisa so bwa mbere tugiye kuyagira hano hantu ni kuri Ndadaye of course ni kibuga c'indege gikuru c'u Burundi mpuzamakungu ibaze ngo je apana ngo gikuru ni bigiye mpuzamakungu tuvuze ngo ca Bujumbura nituba twibeshe cha Bujumbura oya ni c'u Burundi ni c'u Burundi bitiye ni c'u Burundi ariko kiri Bujumbura Tugambira tuje hano hantu gusa uno munsi dushobora kuba tuhaje mu buryo buri special kuko n'umugabo yitwa Nyama Pro twazananye inshuro nyinshi duherekeje abantu uno munsi atamperekeje je ndamuherekeza umeze neza anyway jemeze neza cyane kubona kabisa yuko ibintu abari munangi ibintu ni mugi ugereranya ni nk'ubugira kangahe burya bamwe mu bantu batangiye kuza ku kibuga c'indege kera abantu bitwa ba Venice abantu bitwa ba Mihosho batarana mu kiburi neza ko bari bwashika i Bujumbura
nahaje kenshi nahaje kenshi kubera ibintu by'ibiganiro twakora urumva twaraza kwakira abantu ngaha benshi no kuvuga wahazanwa n'abantu uje kuraba abantu canke kwakira nuje ari nk'umuntu n'abantu bari muri industry hari gihe twaza tuje gufata ibiganiro nyine cyagihe cakera muri kimwe na ba Simon cyangwa muhimbara ndibuka muri ibyo muri Tanzania canke mu Rwanda basanga tuje kubategera nga yego uyu munsi nawe uje gutegera ndi ndigiriye ndigiriye kabisa ugiye agamuhungu ubura dutaye uragiye koko iyo ngiye oya iyo ngiye uravye kariya kantu urabona ko atabufu burimo canke amafyiru ahubwo natangaye nashitse hano mbona sinzi nimba ariko bimaze iminsi niko ko naheruka kera ariko si kera cyane hari abantu imizigo myinshi irimwe n'ubufu nziro nabonye n'imyumbati yakorokanye n'amasahane bajye babigiriye Dubai bijya rero n'ibintu byo kubafasha kugira ngo n'ubwoba bw'ubuzima donc bavuga ati jewe niviriye muhira nirira ifyiru nshobora gushika hariya nshobora kumara indwi zibiri hari ifyiru kamene agaca aritekera agaca ubwoba bw'ubuzima ukagera n'ubwoba bw'ubuzima ugiye Dubai kwe iyo biva niyo biva ariko nabyo bufise ubugiye kubirondera ibibazo kindaza kugerayo rero kurondera haba harimo bibiri baronka canke ukabura ikidashobora kubura coco utegerezwa kuba ufise umwanya nyene wo kuba wotangura kurondera kandi uwo mwanya indayo ntikurindirirwa umukenera gufungura je kimubona bamwe batekera amafyiru abantu ukabona batekera uburobe ariko jewe kubera iki se wewe konze nawe uburobe butakugwa nabi canke nino nagira mvuga ngo akabenze mu gutu benze two hari atuba to hari hehe ari yugiye ari uburobe barazica je sigiye muri Dubai kamera nivyo ariko uravuga cyane Dubai nawe imizigo ko muri bare myinshi singiye muri Dubai kabisa yiyi buraya ariko ni bangahe wabonye muri yarungitse muri Dubai bivuze yuko urungitswe na muri ibifisemwe uruhara na 80%. Wow habwo nyine namaze iminsi mbona ziko muri iri mu kazi kabisa Moriya kwanza byinshi nagiye ndabonera iwawe kuva mu mpera z'umwaka none utanguye baramaze kurungika abantu nka 5 hari nabo ngo tutamenye bagiye hariho n'undi ari nyuma oya bashe yoba ari Venice ko namenye menga hagufi bariko barakorana ntavyo nzi Nabwo ntarimwe kuko n'umukinyi wa filime wow bari none Jesse niko ndabitahura ni filime yabaye successful ni zindi nzira zo gucura staff cyane oya jewe ni uko ndavyibaza ufite turi ngaha turabajene dukeneye dufise imyaka mike yo kurondera kugira ngo tuzogera ha bano basaza bano bazehe bageze kuko bo babirondeye bigihari rero twebwe nukuvuga nico gituma kubera ko vyari bihari banaronderera hafi nje gituma ubona twebwe ubona rimwe benshi abajene benshi baguma bitupa bakaja hanze kugira ngo ushobore gukora ku ifaranga ry'agaciro ko musa ushobore kugura ikiro c'umuceri c'ibihumbi 10 kuko uri ngaha ari muyeda akorera ibihumbi 15 niba wagura ikiro c'umuceri c'ibihumbi 10 uzowujya wonyene nta nibiharage bizoba biri rero ibyo ubwo buzima nubwo bamwe bamusanga twarabukuriyemo ntitwipfuza ko abana bacu nabo bazobukuriramo kandi nico gituma ubona rimwe twarakoze filme kubera ko nta yandi mahitamo twari dufise urumva ubuzi hano oye kuko n'umusaza urumva ko mababwira ati abajene mwihangira imirimo rero urumva twabikora muri ubwo buryo bwo kurondera icoba kiradutunga tukabaho rero ko byanse ko tubiguramo miduga n'amaparcelle tuje hanze turondera amafaranga bisikora yuko nkaho film umwanya ubuza akantu bomega karateye ubwoba gato canke umuntu yakwiyumvira ko wayikoze kubera ko ubuzi ibindi wari kubura kora uzakomenya gakantu ese si impano yawe niyo baye urateramira ko mukurindira ko hobone ku bundi buzima ahubwo ubikoze atana impano ugira nayo yo kurya ntuyaronka
urumva Imana irimo ariko kandi harimo no kuba uzuba benshi bari hano kameme habarabaho gushiraho ibintu ku munzani ukaraba amafaranga ukorera hano ukaraba ati ngiye hariya naho biragenda gute ivyo rero nivyo vyabaye je nabonye ngiye nshobora gukorera benshi hari umuntu aba ari hano akabona yakorera mukwiye akabona yakura muri film aramukwiye uwo rero urumva uwo yararonse akazi bikwiranye ariko jewe nabonye atompaza kabisa ariko urumwe mu bantu hano bari bahagaze neza ugereranije n'abandi ibiraka wabironka gukorera abantu nta kwezi ndakuzi wicaye bibimwe vuga ngo umuntu yashomereye byumvikana ko wari uhagaze neza wari umujene ari karevoriwa kubera iki menga harajemwe akantu k'ubwoba bw'ubuzima gutinya mu gihe bibonekana yuko wari kurevoriwa neza mu gisata oya si ubwoba bw'ubuzima si ubwoba bw'ubuzima burya imyenge y'inzu imenyana nyeneye jewe sinsa nabi kandi ndavyibusha kandi ndaba inzara rimwe ntugire ngo tuvuye mu gatondo wabona ko nayiraye ntabyo umuntu yopfa mugabo jewe nayiraye nje mba numva uburyo yambabaje nico gituma rero jewe wowe uri kundabira inyuma ushobora kubona urya muntu arafise amafaranga ugasanga nyene ayo kwitunga ndayafise mugabo ugasanga nkeneye ibirenze kuko ivyo mfise ubu ho waraniyongereye nabonye n'umuhungu ariko arakura urumva rero nkujya aye ntumbwira ko yosubira mu rumo kandi burya umuhungu ariko arakura hari n'igihe na mama wiwe abavuga kerega igisuko cashaje none mama wiwe ntasuka nabonye ko yambaye dread ibihumbi bandanye ikiganiro kiriro ikibazo umuntu aca yibaza ngo bwa buzima ugiye kubandanya urafite icyo bufana na domain yawe canke urakwepye birashoboka nka senkani nka Swasani Pulse umuhungu ariko araza abanya bigi ariko nubwo agency yitwa birasa n'ibimwe birasa n'ibimwe urumva nabo nyene hari abantu barungika okay nubu wosanga hari abari hano kandi abakubavuga ntaribe bari mu kazi oya nibisanzwe big travel agency imwe mu ma agency ari mu kazi iyo ni izo ndungika nanje birashoboka muvugane ntibanazimvye okay nako turiyumvira rero ati birafise ico bifana canke turava tuvuga ngo Nyama Pro mwakunze muri sinema arasezeye oya sinshobora gusezera 100%. Ariko atari 100% ucumenga kabisa hari ubundi buzima ngira ubanza ubandanye watacha upfana na film hari ubundi buzima ngira mbanze njemo sondera amafaranga hari abantu bakunze touch yawe uhinyanyura amafilms abo rero ariko kandi ufise abafana b'ikirenga kuri kote yo kwanariza no gutanga inkuru ku banguriye parcelle mwe Cyagiye wabikora hari zo bariko barakugurira none ni kuvuga ngo kubera ko ntabigeze ariko nari ndavyifuza ngiye kuraba ko hano bishobora gukunda ariko baragukunze ni wava witwa ubahemukiye ndabahemukira je ndabazi je ndi mwene wabo we ntubaza ariko bo barakuzi none nimba barampemukiye kubera ko ivyo ndababwira canke ivyo mvuga abandi bazoza bavuge ni bafise umunwa ntibamva baguma barenza induru ngaho oye ngo bamaze imyaka 20 muri game ntiyabikore ibi bihura n'ikintu kivuga ngo namba wari uhari nimba wakora challenge nk'izari zihari industry ya cinema nta kinogo ubonegeye gusigara hanyuma nimba kiza kuba gihari canke atani cyo wobona woba warafasha akanya ko gutegura uwundi muntu ashobora gusubira tukavuga ati haraje Nyama Pro second version ivyo birashoboka canke ntibishoboke kuko jewe narizanye canke nazanywe na data kumwe Yesu yabwira abigisha ati kandi uko yizanye niko yisubiriye mwijuru ata muntu agishije inama n'abigishwa bahagarara barabuko kugera rero niko ngiye ariko yasize ateguye intumwa wa mugabo yarabwiye ba Yohana abwira ba Petero ati musanze urusenga yaravuze ati ngo ndabasigiye umwitsi nanjye nzobibabwira ni nabona ari ngombwa ko basigiye umwitsi
uwo muntu barazobishobora kuko wari umwe mu bantu bavuga bati Nyamushi Pro ushobora kuba unaryamye hantu kabisa na kamera itobona ariko amakuru akayazana urabona ko bizoronka kuronka umuntu nko ndababwiye ngo no ndabasigiye umuntu no ndababesha kubera ko bijya aye nta shure nabyizemwo nta ibintu nyine ufite ni impano nyine biri muri wewe rero nkamwe ndababwiye ngo no bategurira umuntu womenye ngiye kumwigisha ibintu bitamurimo uvuga ngo nimba koko ino industry iriko iratera imbere aba umuntu aravaho akaza uwundi niko gutera imbere kwa industry kuko nimba haba hariho umuntu umwe uvuga ngo aravuyeho cyangwa arahagaritse gukora ibi gica gihagarara aho muba muriko murasubira inyuma cyane ni kuvuga ngo umuririmbyi arapfa umukinyi wa filime arapfa nkuko Kanumba yapfuye ariko Tanzania bagumye bakora filime ariko urabona yuko ihomba abaririmbyi barapfa abandi bakavuka rero niko gutera imbere Bakanumba baragiye ariko urabona yuko harabaye ihungabana rya filime nko muri Tanzania iryo hungabana rero niryo kwicara ngo ribigishe kugira ngo ubone ko uhavuye hari ico yaramaze sino ubundi araza ni bukebuke kabisa sasa tuvuge ku mpande zibiri filime y'u Burundi urabona ahantu uyisize uko imeze urayisobanukiwe tuvuge kuba kuri kote z'abakinyi ba filime aba producers abantu baza guhurira aho hantu nirihe jambo wo basigira nk'umwe mu bantu bakunda igisata wifuza yuko ari ahantu wobona kigeze duhanurwa n'abantu benshi ibintu byose dukora tuba dukeneye impanuro ariko ni byiza kuraba uguhanuye ugafata uwo mwanya wo kwicara kwanza wowe ukaba ufise iyo akaba guhanuye ibintu ushobora kwicara ukiyumvirako ukaviza ubwo bwego bwo kwicara ukiyumvira ku bintu wumva abantu baguhanura benshi kuko ni warabira ku bwenge canke nako ni warabira ku myaka n'ibigugu birakura rero no hanurwa n'ikigugu nyene uzobwenda uko nyene utekera impanuro z'ibigugu no kuvuga ngo bumviriza abantu bazima bagira abahanuzi oya bumvirize bose bumvirize bose ariko bonyene bicare bamedite kuri kuvyo bumvise kuvyo babahanura sino niba tafata umwanya wo kuvyumvira ko nkuko size bimeze uzosanga ututubitwi tuzohama yakotse professionnel kibura kuri kote y'abafana abacange n'abantu bose bakunda ibikorwa bya films harakajambo nabo nyene uwo babwira abanza abafana mavuze n'abahora bagukurikirana n'abandi basanga bakurikirana filme muri rusange ikintu kimwe no babwira nuko barakoze kandi je ishobora guheba filme 100%. Ariko ziba byiza ndayikoze mfise amafaranga kabisa kabisa ico gituma rero ngiye kondera amafaranga hanyuma ndayaronse ngaruke nkore filme abisikora ko nkora amafaranga yaronka filme ugaruka ukayikorera hano canke binakunze iyo ugiye wo yikorerayo no yikorera hano kabisa nuko bimeze umusaza nkwipfuriza amahirwe nkwipfuriza urugendo rwiza uhaho uronka asante sana nimba tuvanye uri mu miliyoneri uzogaruka uri mu biliyoneri birashoboka ikiganiro kitarahera ntukate Zendo n'umugenzi wa Nyama zenda kumusezera sivyo nari niteze narinze kugira uvuye ngo urumva rero ngo ni jewe umugore wa Nyama zenda umugenzi wa Nyama ikinzanya uvirize zenda yakakunjone jenze zakibambwira muri diko kandi umuntu wa nyuma wafasha agafoto cyo uravuga ati no mu diaspora rero kambene twari foto yewe reka menda twara agafoto kiyo nzomwibutsa nyakuba Nyamara zirikana ko igicaniro kigira kibi turagikeneye ariko rero umuvyeyi asa n'uwundi ni yihe mpanuro imwe yonyene utekerera Nyama nk'umuntu agiye mu mahanga si impanuro je ndamuhezagira tuko Nyama n'umuntu akuze arazi kibi n'iciza ya gusa mani zimuje imbere byazoja mu byose bize bicemo kandi bize bigende neza mon frère uzohezagirwe cyane uzurondera uronka uze wigumenya kandi aze yigumye kandi uze wigumye ucumvishe twe umenya ngo uno mugabo tugiye kuganira ndiko none wowe
narizi ko n'ubu umugabo nyene oya warampemukiye vraiment hari utuntu wahora ubwira ujya bushakashatsi ndabikumbura ucumvise icyo ihutime ngo ndi wa musore wanyu Mr. Sociology uyu munsi nagira ndababwire neza ko umusore ubutaha yitwa Diko uyu munsi ari umushinga ndahe akaba yubakanye n'umufasoni mwiza ahagira ati uriya we niwe Kimara niwe mwamikazi niwe umwe rudende atawundi yosubirwamo eba urage igitsavo ni aragera wish you the best yeah man uziko ndakubwira birakunda kandi birashobora no kwanga n'ivyanka suko bitazoba byatezo birashobora kugorana pana kwanga bivuze ikibazo abantu w'Imana abantu turafise ikibazo cyumva ko iteka tugomba ko ibintu bigenda kwakunda ahubwo ndakunda ko umuntu yagiye gukora ikintu sosani purusa birakunda kandi purusa birashobora kwanga ariko icyo nzi cyo bizokunda kandi bizogenda neza ndamuzi no mu hard working so indege ntigukange bro is like in BC nushaka kuja kwituma nico kintu bitandukaniye ko indege na bisi akako kwirunga ariko musindani ni gato hariya navyo bintu baraje ari gato ariko karibe kaba kasa neza ufyonza amazi ratera urwamo rwinshi ngo izazindi zahari iwanyu menguri nuzugiye gucana n'agasahani yeah so I wish you the best bro kandi birakunda ariko nuze gusamara bagusige yashobora gushika cyangwa ugasanga nk'umuzigo like wasamaye gato we Imana igira nuko nta burobe bwinshi mbona nta nabuke yatekeye kandi agiye nko mu VIP bro urabona twakanu gato buriya bajya nibamubona baza kuriza kagiye muri visit abantu bagiye ku visit nibo bagenda batwaye toronto yeah kabisa ukamenya ngo Big Empire Travel Agency ni imwe mu ziriko zirabikora neza hano twavuze ati nimba mutarungitse nyama canke nimba mwe murungitse umwe muri twebwe aragenda barafise mutaci nubwo atakirekire twagize ko ndi inshuti yiwe magara nkaba ndahari mba nuva ko nanje hari ico nakoze kubera ko naramusengeye kandi nibaza ko hari byinshi twaganiriye kandi nyama burya ngo n'umuntu wawe kuva kera muri abana kandi twariganye musa mwaniganye mu ishuri umwe wa mbere ari amabanga yiwe bazayakena bazibambaze numva abwira avuga abandi ukena azozambaza ubu rero turaje tuze turayakora ikintu yari afise twigana yarazi kwandika neza ku rubaho ariko niwe muntu wa mbere yimyoza yimyoza nukuvuga ko umubwe ati sindabibona yari umusyo yacagira ngo ariko yaraciye ubwenge for sure wow yeah wewe ngo bayi wa mbere yabo kabiri canke ikindi gihe akabica mu cyangwa akabambera ukaba ko mu ishuri twiga turi hafi ijana yari migwi iranje zibiri uyirejeje muri B nari muri A nawe muri B nashaka kuwa mbere canke wa kabiri nawe akaba wa mbere canke wa kabiri mugani twarenga ivyo bibanza yeah for sure mwisho yarameze gute yarakubagana canke yari itekereje ariko umusomborokeje akagutera mangu mu menshi mvugishije ukuri nyama ntiyavuga cyane yarafise n'abagenzi bake mu ishuri afise umukobwa bitwa Alice bakunda kuba bari kumwe ndebuka hari n'akayigeze kuba bwabukaye dokore burya urabona musaza ashasabira Alice ni ukuvuga ko hakukandika ko izina ryiwe cyakandika ko uwo Alice urazi ukuntu byagenze ni ukuvuga jewe ndi umuntu kuva mu wa mbere nahejeje ishure sivye inshuro zibiri imyaka 13 yose nize urumva sasa rero hari ukuntu bazana izo carnet de correspondance urumva hari ukuntu bazana izo carnet de correspondance kuko je sinanagwara oya urumva izo carnet de correspondance bakazizana kuzigura rikabitegeko ndayigura sinayandikamo ikintu na kimwe ndayandika ku izina gusa naho nyene rimwe sasa rero Alice nawe arayigura kubera yakunda gutaha kugwara iyi birataka yarasavye umukira nyama cavuga ati shushu be ariko nyamara bizana twakunda kuja uribuka ko twakunda kuja kurya inyama bana n'umuntu ko ariko yari mu star inyama mwaziriye kuva kera twaraziriye abahungu cyane gose kabisa sasa wakira gute umujene nkuno munsi kuko je inamaze kuyita intambwe kabisa akoze ibikorwa hano
wereka remerge amafilms hirya no hino ariko uno musaka bateye indi ntambwe yo kuvuga ati reka twagura kare tuje kurondera turabe yuko umuntu ashobora kwagura n'ibikorwa akagura umuryango noneho uburyo bukabonekana gusumbuka vyahora bo ikintu cambere no babwiza ukuri buriya iyo umuntu ari mu bantu biragoye kumutahura canke biragoye kumenya ibiri nyuma y'ubuzima bwiwe ariko iyo ari wenyene mu gitanda canke ari hahantu hari mu kibazo kanaka kifuza ubufasha canke kifuza gutera intambwe hama karaba abantu bamukikuje niho ashobora kubona ko mindset ziwe zishobora guhinduka nyama ntagiye kubera ko atarabayeho ngaha ahubwo nuko wenda agiye kurondera ubundi bumenyi canke hari ibindi bintu agiye kwiyungura mu buzima buri teka buri muntu wese abagomba gutera intambwe iyo ushitse ngaha uba wumva ugomba kugera hari rero intambwe amaze gutera ngaha arabona ko arahandi ashaka gushika niyo mpamvu rero iyo umujene mbonya akoze ibi mba numva icizere cyinshi cyane muri jewe cyuko ejo hiwe hashaka guhinduka nubwo mu bigaragara bitohinduka mindset iza guhinduka nacu namara kuri ndege agashika mu Rwanda kava mu Rwanda kaja handi ni experience for sure ni experience ikindi kintu nibaje ngo nimba agiye hari ikintu yaramaniye industry akaba agiye atawe yateguye ashobora guma ya kibanza ntashobora kuba ihungabana bito cange ikinogo kitari ciza bo ni vya bindi rero burya iyo umuvyeyi yapfuye abana niho ubonera imbaraga zabo kubera ko iteka iyo tukibona mama na papa muri ico gihe tuba tukibona ko gufungura vyoroshe tuba tukibona ko kunywa amazi vyoroshe ariko iyo bagiye niho rero haca haboneka iyindi ntwari mu muryango nimba ari we yarafashe ico gikombe akaba agiye swate muzohitamo kubiheba canke havuka uyundi umuntu hamaca aje imbere kwa Nyamati mbatiza mubatize kandi dani bikorwa bibandaye ebane Nyosho tugushimira cyane murakoze gose niyigire ariko azogaruke vuba ariko agaruke vuba thank you